Eh, intore canco yararirimbye kandi birashika. Reka rero twebwe abuzukuru biwe canke abana biwe b'umutima, intore za kino gihe muri 2026 dukore bibushike. Urashobora kwibaza uti uno musi muri no space ya Reynolds, pas Ray, Reynolds, Reynolds, space yiwe nza kuhakura iki? Ni igiki nohomba mu gihe ntoyumviriza canke ntokurikiza impanuro yoba yampaye? Mugenzi, daboro ico uza kuhungukira ni morale ijanye n'uko gutaha ni vuba, kandi uko iminsi irengana gutaha biriyaposha, kandi si ikintu ndakubwiye mu buryo buri vague. Ico ni icambere. Ico uhomba ni igiki? Utaje muri iyi space canke utumvirije ibivugwayo canke aya ma info si tu les rates, ico uhomba nuko uzoguma muri confusion, nuko uzobaho utazi aho ibintu bigeze. Kubaho utazi aho ibintu bigeze, kubaho uri muri confusion, urahusha itunga. Guhusha itunga bisigura iki? Hari abantu bakunda kuvuga bati burya uhusha itunga ahusha umugore. C'est vrai, kuko umugore murabana mukirigwana n'ibiki, ubaye hari umuntu akumena umutwe, uratitunga vraiment n'ama investissement yawe yose akagenda. Ariko ushobora no guhusha itunga mu bintu bijanye n'igihugu cawe no gutaha. Ukiretrouva wamye ukotiza mu batari bo, canke ukiretrouva wataye umwanya wawe mwinshi cane gose mu bantu badakenewe, canke wumvirije abaguteranya n'abotumye utaha. Those are the stakes. C'est ça les enjeux zihari muri no space y'uno musi. Les enjeux ni kugukura mu mwijima urimwo, kuko Murundi uri mu mwijima, ubimenye neza. Hari abantu ngaha mu ma space kwitwa Umurundi babigize igitutsi, babigize nk'ikintu umenga uri umuntu asuzuguritse, ugasanga barabacishije bugufi, mukibaza yuko ivyanyu ntaho biriko biraja, ntaco muri, ntaco muzoshikako, barabatesha morale cane gose. N'ikibabaje, abo babatesha morale benshi bari barungitswe n'abarundi bene banyu. Entre parenthèses, hirya y'ejo nanditse réponse yanje officielle ku bantu bari bamaze imisi bibaraguza bivugisha ngo Renode, mugabo burya si jewe nariko ndabataka gusa. Abari atake yari umurundi wese w'umutima, twoba tuvyumva kumwe. Umurundi yumva yuko abarundi dukwiye kubana, abahutu, abatutsi, abatwa, abera, abirabura, kandi dukwiye gutaha twese ata bintu vy'amoko birimwo. Hariko haba atake izina ubumwe, ntihariko haba atake Ray. Unagiye no kuraba ibishegu bavuga ngo barya abarundi b'abahutu, nkaho umenga kuba umuhutu ni igitutsi, nkaho umenga kwitwa umurundi ni icaha. Rero barundi, icaha ca mbere mwebwe mufise ni ukutamenya inguvu mufise, ni ukutamenya umwansi mufise. Hinge ndabatwenza ikintu kimwe mu ma information nza kubaha. Barya abantu mu kudutuka kenshi bakunze kudutuka ngo turaba Rede Tabara. Kwitwa Rede Tabara barabigize ikintu gisa nk'ikintu kibi cane cane gose. Ariko ukibaza uti jewe Butari sindi Rede Tabara, Teddy si Rede Tabara, Wilson si Rede Tabara, ntuze ba Fokode saba Rede Tabara. Abarundi entre nous tous, twese nk'abarundi turazinanye, turazi uri muri ibi n'uri muri biriya. Ariko ukibaza uti hama hariho umurundi aja mu matwi y'abarya abantu kubabwira ngo bana Rede Tabara, kugira ngo bace batwanka. Ndavuze nti kugira ngo, burya umuntu yahisemo kukwanka ntakenera imvo, ntakenera raison, arakwanka tu. Ariko
kugira mwebwe abajustifiye ko urwanko rwiwe yohava yitwaza ngo n'abaredetabara. Reka rero tubiyage ivyo bintu vy'abaredetabara vu ko vyabaye icitwazo cabo mu kutwanka. Do 1, barya abantu bakunze kudutuka bakorana na ba Senyamwiza. Umuntu yitwa Senyamwiza Hamza Louis Fiston. Hamza Louis Fiston ni Umurundi aba muri Canada. Muri kino gihe ari ageze Edmonton. Hamza Louis Fiston yahora atoza amahera ya Redetabara. Ico gihe nyene ca 2018 vyitwa ko Redetabara iriko yica abanyamurenge. Quel était le contexte y'ico gihe Redetabara yari muri rya misozi? Hari contexte où il y avait des partis z'abanyamurenge zariko zikorana na Nkurunziza hamwe n'iyindi migambwe ya opposition y'u Rwanda kugira batere u Rwanda. Muri iyo contexte Senyamwiza we yariko atoza amahera ya Redetabara. Ico gihe Redetabara yariko irakubitana n'abanyamurenge. Ariko uno musi abo bantu b'abanyamurenge igice kimwe cabo biriko badutuka ngo turabaredetabara, ntibibagire kuraba Senyamwiza yariko atoza amahera yo kubarasa. Okay. Nshatse kuvuga iki? Burya bavuga ngo uwukwanka ntagutorera. Kuki uwukwanka atagutorera? Iyo aba vy'ukuri abo bantu bababaye ababo bapfuye bari kubanza kubaza abo nyene bariko barabaja mu matwi aribo ba Senyamwiza, aribo Ndayisaba Pacifique wo muri Australie, yari muri Redetabara ico gihe, yarimwo akotiza ivyo bariko barakora. Twebwe nk'abarundi bakatureka. Ico ni cambere. Babanze batureke ivyo bintu vy'urwanko bitwaza uri muri Redetabara. Kimwe sindiwe naho noba ndiwe, iya 2018 ni yuno musi iri différent. Ndabisubiriyemo. None nk'uwovuga ngo igisoda c'u Burundi co muri 2003 nico no musi kiri différent. Ico no musi ni igisoda ca Neva ariko bitirirwa Burundi. Ariko Redetabara yuno musi si ya 2018. Nawe wenye n'ukuri individu muntu ngaho uri kuranyumviriza, il y a 8 ans ukuri uko wari uri sikomeza ubunyene. Ariko kuki mutaja kubaza abo bantu bari bayishigikiye ico gihe nyene? Ubu twe hageze abarundi ko twitahira, niho muca muza kudushusha ku bintu vyabaye kera cane. Hageze ko twitahira, kuki mutorindira tugataha hama mukaza tukabiregla tukabiyaga twitonze atawurya umutima wundi? Oya, kuko je pense yuko le but était yuko dutesha umutwe n'amahoro kugira abantu badebukirwe ntibatahe. Ico kikaba kibaye icambere. Ica kabiri, tuyaze ku bintu bijanye na Congo, igihugu kirimo 100 millions de personnes. Ukaraba Nord Kivu n'imiburiburi barashika miliyoni 200. Bafise amoko arenga 10. Umuntu akaca yinamura ngo abo bahutu b'abarundi. Iryo jambo ubuvuze wumva riri rassembleur. Abo bantu muba muriko murakorana, abantu nkabatimba, umuntu yirukanwe muri Parena, umuntu ejo bundi nako ndayaga n'umupapa w'umuparena akomeye cane, nibaza yari umuntu c'était le plus proche de Bagaza, yambwiye yuko batimba, ujya timba yitwa Raphaël bamutazira Rufonya aba muri Australie. Ujya il avait trahi le Parena depuis longtemps. Ubu niwe yitwa ko yoba ariko avugira abantu bashaka gutaha, akaca bavugira tous les jours de manière maladroite, uvuga ngo uriko urwanira abatutsi. Igihugu habuze igitoro, igihugu abantu babura isukari, igihugu ubona abantu bandika yuko bamaze plus de 2 semaines ata matara ahari Bujumbura, ukacuza
gucréer des tensions ngo z'abatutsi, je veux bien CNDD FDD, je veux bien, ils ont des tendances génocidaires. Ariko, tu devrais avoir un langage rassembleur. Kuza kubwira abantu mubakankamira, mwishira imbere, mushira imbere ubwoko, mwumva arivyo bizotahana abantu. Je pense yuko abarundi nka twese ibi bintu vyo gushira imbere ubwoko si vyacu. Ibi bintu vyo kuzana inzankano z'amoko si vyacu. Ahubwo vyazanwe na CNDD-FDD. Burya umuntu aba ariko arabikora muri opposition, muzobirabe neza, aba ariko akorera CNDD-FDD. Ico kintu naragiprevenye kuva février 2025, janvier 2025. Naragize amapublication menshi cane gose. Ndababwira nti comment reconnaître umuntu akorera CNDD-FDD. Surtout yiyitirira opposition. Ndababwira nti kimwe mu bintu muzobona agwanya abagwanya Dede. Ico nico kintu ca mbere akora. Ca kabiri, muri make agwanya abagwanya Dede gute? Jean ntibayigwanya bikuyiye canke ntibakwiye gukorana entre bo. Bamwe abarabelinga abetiketa génocidaire, abandi akabitiketa ko bakorana n'abagénocidaire, wewe arera. Ico kintu narakibabwiye cane. Ariko mugiye kuraba uwo muntu akubwira ko yera, ugasanga malien afitaniye n'abadede, ntagira uko angana. Ntagira uko angana. Ukibaza igituma bariko barapromotinga iri jambo ry'ubwoko, igituma bariko barapromotinga inzankano z'ubwoko, tutigeze tubona muri opposition Burundi, ariko tukatangura kubibona biriko bizanwa n'abantu tutigeze tunabona muri lutte bashasha. Yego mama we urashobora gutangura lutte gushasha nta shida, ariko ukayitangura uvuga n'amajambo ashobora gutuma abantu basigaye mu gihugu baba menase, kandi ukaguma uvyinsistako, ukaguma ubishira imbere. Ico gihe abantu turakwiyumvira ko tukakugira ko amankete menshi cane gose. Okay. Hari umuntu ariko aranyandikira ati ntuwava utanga amadetaye menshi adakenewe. Reka tugaruke kuri message yaba Muhire. Umuntu yitwa Muhire Patient yiyitirira ko ari umu M23 muri AFC M23. Ati Renodi wewe ni wagenda Goma tuzokwica. Ndabonagira ndamumenyeshe yuko nzojayo. Ico ni kimwe. Ica kabiri nzokora, narumvise ko aba muri Amerika, je pense Arizona, il y a probabilité que je vais porter plainte. Kuko ntushobora kuvuga ku mugaragaro yuko uzokwicisha umuntu. Gutyo oya, uba muri kijya gihugu ca Trump. ICE irashobora kuzomukorera ko vuba ataje gusaba ikigongwe publiquement. Ntushobora kubwira umuntu muzima, un père de famille, ngo uzomwica wewe. Ntibibaho. Ica kabiri, yavuze ati uriko wandikira Manzi ngo uzondeka. Ujya mu tipe sinigeze ndamwandikira na rimwe, sinigeze ndanamuvugisha, arabereka preuve. Par contre, ahejeje kuvuga bijya bintu, yego narandikiye Manzi, ahejeje kubivuga. Pas avant. Pas avant. Kandi nararonse inyishu yuko ils vont le recadrer. Bamusubize ku mustari. Nibitaba de toute façon, jewe nzokwitwara muri Amerika muri justice, kuko niyaba, kandi justice iracakora. Iyo utanze menace de mort devant des témoins, abantu barenga ijana, bikaba biri enregistré, hakaba hariho amapreuve, abantu barakwitwarira ku mugaragaro. Uyo mu Muhire nyene yari yabwiye Teddy ati twebwe Goma nitwe tuganza, wewe niwaza tuzokwica. None Teddy ntiyagiye, ntiyagize reportage. Uvira ntiyafashwe, Teddy ari aranifirma imbere ya barriere. Muhire yamugize iki? So iyo ubonye umuntu w'ikigarasha
ariko akorana n'ibigarasha vy'ibirundi nk'abasenya mwiza nk'abarufonya wewe murundi ukaca udebukirwa ukaca wibwira uti aba bantu ntabo bariko baraja uburundi ntituzotaha kubera iriya detonovide baba bariko barakoma induru wowe ukaca wihebura naho rero je naciye mvuga nti reka dutangure tugire amaspace babona peut-être twaragiye jego nivyo nari naragiye kuko janvier février mu ma marché financier hariko haba ikintu citwa rotation j'ai un groupe de trading et d'investisseurs que je gère abantu baba bashizemwo amahera yabo menshi cane gose ni ibintu bintwara umwanya mwinshi cane j'étais très occupé mugabo je ne savais pas yuko mon absence sera lue comme une faiblesse donc ndaje kandi sinari nagiye ngo nagize ubwoba ngo bwa muhire ngo bwa nyanyanyanya ndaha naze rero vu yuko yari yavuze ngo nagize ubwoba naze numva wese yuko nitwahora duhora bizohora biba interprete nkaho umenga abarundi ntibagitashe reka ahubwo rero nzokwama imvuga misi yose en tout cas nze ndiha au moins une semaine yuko ama ndiko ndagira space ngaha nimba ari ico mwumva cobaha morale cuko tugira dutahe so nivyo reka mpe ijambo Teddy hama mpave mpa ijambo Wilson hanyuma umurundi wese ashaka gupoza ama question kubijanye na lutte n'ukuntu vyipanze atagutanga peut-être ama details yo hava tuma bamwe bahura n'ingorane aze kuduga apoze question je ndaha ndaza kumwishura nuko Teddy karibu ijambo ni gwawe. Wiriwe mwiriwe mwese kandi nibaza yuko situation mu karere iruta nos propres personnalités dans le sens yuko en fait lutte na volonté yuko elimina catégorie ya population imwe n'ibitero vyabaye muri semaine tubwiza kuyigarukako ariko kuya tugaruke kuri abo bantu rero nabo nyene baterana amabuye entre nous des gens qui tirent sur leurs propres frères en fait bada comprendre même ce qui se passe dans la lutte ntabwo uri uwa mbere nanje vyarambaye ko abantu baraduga parce que natanze position yanje kandi iyo mvuze ikintu ico ntatohoje ntaco mvuga ico natohoje ndakivuga kugira abantu baze gukurira ko wewe bagatukana n'ibintu by'ubwoko nta bwoko bukiriho jewe nama ku rubuga kandi wari we wese narigeze kumva uyu mugabo nta n'ubunzi nge nasa mugabo uyu yakuvuze ko atukana avuga ngo nanje ngo sinzosubira kuja hariya canke hariya nibaza ko ari abantu batazi n'ivyo bavuga niyaba ari tayari aze yihende parce que ntazi yuko ntazi n'ivyo jewe nkora n'ivyo mfasha n'ivyo nerekana mu mwuga w'iwanje nahonja n'ukuntu ndinda nimwashaka murabona ko afande quickly afande Wiringoma baraye bamurashe nobabwira yuko gutembera no mu maeneo yabohowe mugenda taratibu mugenda mwamaze kubaza ibiri imbere mwabajije ko hari drone iri hejuru mwabajije ibinabiriya abantu bamwe bavuga ngo naka ngo niyaza tuzomufata batazi n'abafata abandi je mbona ari bijuju nta n'ubwenge bafise en fait ntibazi na lutte aho yatanguriye jewe natanguriye kugira ngaruke ku ca Renault natanguriye Bunagana ninjiranye n'abandi
ico nkora jewe ngira image par image, na image na diffuse ya buri ngoma n'ama image mu bisanzwe ntatanga. Kubera je veux faire un livre global sur cette histoire en fait de lutte, de retour de réfugiés, abantu bafunzwe pendant 30 ans. Hari abantu rero bihenda sur tugarutse n'ivyo vya Leta Tabara, Leta Tabara sindayirimwo, sinayigiyemwo, sizoyijamwo kandi ntiyigeze inantumira yonyene, ico ni icambere. Ica kabiri, Leta Tabara ikoreshwa pour accuser le Rwanda. C'est un argument de Bujumbura. Ce n'est pas un mouvement ari menace uno musi canke yabaye menace. Évidemment yarabayeho kuva muri 2011 pas 2015 nk'uko babivuga. Ivyo bagiriza abantu rero ntavyo nzi. Jewe sindimwo, sinzojamwo, na ntuze nababwiye nti genda mubaze Alexis Nduhije canke MSD canke abo vyanditse mu maraporo des Nations Unies. Nivyo mvuga. Simvuze ko Alexis ari wenyeneyo. Mugabo nivyo vyanditse. Genda mubaze abantu vyanditseko, ntivyanditse kuri Teddy Mazina canke Renus. So, twebwe, ce qu'on a fait et ce qu'on fait aujourd'hui, nuko l'armée burundaise yaje guparticipa muri épuration ethnique muri Congo, kwica abantu kuva muri Nord Kivu kumanuka ubu gushika muri Sud Kivu. Bariko barirukanswa kandi bazokubitwa, gukubitwa bazokubitwa. Ntidushobora kwemera ko igisoda c'igihugu cacu giparticipa muri entreprise ya épuration yo kwica abantu amakungu arorera. Kandi na presse internationale jewe nayo mfise akazi naragahevye ndahaza ndavuga nti ibi bintu je vais courir ça, nzogenda Nuro, nzogenda Masisi, nzogenda Petit Masisi, nzoja Bwiza, nzoja Ngungu kuraba abo basoda b'iwacu bahembwa n'igihugu canke barungitswe n'Uburundi ingene bagiye gufatana na FDLR na Nyatura na Mayimayi zose za ntuze ba Janvier Karahiri ba Guidon Shirimwami etc. Parce que abazungu baranse kubivuga bibavugisha ukuri. Abo bantu rero bicaye baba bicaye muri Canada, baba bicaye muri Amerika, niba barinda baraza tujane ku rubuga dutambuke tugire 40 km canke 20 km dutambuka. Cyo ku myaka yanje ndabikora ndacabikora ko nacakumye. Dutambuke parce que kuja kuraba ivyemezo ukuri parce que abazungu baranse kubikora. Amaraporo ya Nations Unies yagiriza M23 yonyene ikavuga yuko ifashwa n'u Rwanda. Iyo bavuze le Rwanda ou les Rwandais ou le poison rwandais baba ariko bagize ubwoko. N'abanyamurenge bose babashiramwo bagiza yuko abo bantu bose ari abicanyi canke abanyamahanga babwiza gusubira muri Ethiopie uko vyabaye canke muri Egypte uko vyabaye muri 94. So abo bantu bakinisha je narabivuze kandi sincisha iruhande. Hariho groupe y'abarundi bajya amafaranga kandi bahenze n'abandi. Kuza Ray ndamuzi, umuntu avyuka uno musi akamuha ubwoko, ugiye no muri M23 ukavuga ubwoko rimwe bw'umuntu. Kubera mu basirikare hari ubwoko bwose na buri ngoma yarayatanze amaraso atari umutusi, atari umunyarwanda, atari n'umuntu wo muri Kivu, ari mu Congo de l'Ouest. Abo bantu babikinisha bamenye yuko bataripa. Jewe ntabwo bangira kubivuga. Abo bantu bariko barabikinisha bavuga langage ya ntuze ya Ndayishimiye, langage yabaye bambaye ahaga bajya basazi adashobora no kwiruka guhaguruka ngo yiruke. Bamenye yuko bizobakurikirana. Ntihagire umuntu asubira kubwira, je ndabivuge clairement, kubwira Reynolds akazi kiwe akora business kandi agafasha mu gukema space kandi ntiyigera tukana avuga igihugu ciwe kubera ko abantu bahunze ni benshi, barenga Abarundi barenga 300,000 400,000 personnes bari en exil. Kubwira umurundi ngo wewe niwaza Goma tuzogera, hari abantu babivuze twarahuye nabo
twarihuriye ubwo bwoba ntabwo mfise parce que nta makosa nkora jewe je fixe la mémoire par l'image kubera la mémoire est importante. Ni foto mubona iriko irasirikira ya Willy Ngoma niyo nafashe ubu yagiye mugabo ni igitambo kugira abandi bangine bataendelea mwataguka bangine bataendelea ariko aba bantu bariko baza bagira iterabwoba ryo kuri ntuzi yo kuri Twitter atari capable no kwerekana ifoto yiwe. Uyu mugabo yaramvuze ndamwihorera mugabo niyo abarinda nashira ko ifoto yiwe turaba iminota amara. So I just wanted to say this. La lutte est dure. Tugaruke kuri Willy Ngoma cyanangiza aho ngaho. Willy Ngoma est un symbole important, très important, parce que en fait umuntu w'umuringarafone yaje muri mouvement hanyuma il a permis de rendre national le mouvement. Yavuga iringara ya Kinshasa ya indi yo muri quartier. Abantu bavuga ngo c'est un mouvement d'étrangers, abantu bavuye hanze. Il a permis de faire ce symbole, de prouver qu'en fait la rupture en fait avec la dictature économique ou la dictature de la corruption, il a fait la rupture, il a marqué cette rupture là. Icyo bamuhora icya kabiri Willy Ngoma il a dans une vidéo out of nowhere il a chassé des mercenaires. Depuis les années 60 le Congo utilise des mercenaires, payer des blancs pour venir tuer des noirs en fait. C'est ça ce que ça veut dire en fait. Willy Ngoma il a fait quickly. C'est pour ça que moi je pense que c'est un symbole historique. Vande quickly yarabirukanye akubita ati quickly fai mwambamwe nous on se bat pour nos enfants, vous vous battez pour l'argent. C'est ça le plus important. Ibi byaba bamuhire n'abandi, c'est des gens qui ne comprennent même pas le sens de l'histoire et qui sont perdus en fait. Parce que les Burundais hazogeraho bataha de toute façon iwabo abajya mahira ya Ndayishimiye nibabandanye bayajya batuka twebwe nous on se bat depuis moi je me battais déjà sur les réseaux sociaux avec le M23 en 2011. Abantu baza badutukana, ils ne connaissent même pas l'histoire de ce qui s'est passé avant. Nous on est là depuis le début et je ne parle même pas avant les réseaux sociaux il y a 90 n'ibindi. So rero ntugire ubwoba bareke abatarataza abatukana abatanga ubwoko bihaye gutanga ubwoko nibagende bavuge afande bya Mungu, bavuge afande Nzenze, bavuge afande Makenga, bavuge naka ubwoko bwiwe niba bivuga barara bapfunzwe. So it's stupid people. I can say it ouvertement. Kandi jewe nabundinya kandi nawe ndakibazo kugira. Because we fight for our rights. Ikibazo cy'i Burundi, ikibazo cyo muri Congo, ibibazo byari mu Rwanda ava ni bimwe, ibibazo biri muri Ituri hariya ruguru, it's the same problem. So ntihagire umuntu asubira kugutiriganya. Abo n'abantu batagira icyo bavuga kandi badashobora no kugukorako. Thank you. Ego merci. Mumenye abantu bariko baratwumviriza ndababwire sinagize space ngo natinya bajya abantu ahubwo nagize space kuko iyo umuntu ari umu attention seeker, iyo umuntu ari umu dramatique, hinge ndabashirire ko definition y'ivyo vyose ndiko ndavuga, definition ya attention seeker, definition y'umuntu ari drama kandi ari umugabo. Attention seeker, c'est une personne dont l'oxygène allie le regard des autres. Ahema ari uko abandi bamuravye. Elle ne cherche pas forcément à être aimée, elle cherche à être vue. Le moteur yabo ni la peur de l'insignifiance. Narababwiye ko bajya abantu bafise ingwara bita le syndrome d'insignifiance. Ils sont insignifiants. Burya iyo ntacuri buraya usanga akazi ari gato, usanga nta bantu bakuramutsa,
ugasanga mu gihugu hariko haba amalute ahambaye ntayurimwo abandi bariko baba gavana wowe uracari umuntu asanzwe bishobora gucreya syndrome ya insignifiance muri ico gihe ces gens là cherchent non pas à être aimés mais à être vus c'est ça leur moteur. Quel est leur comportement? Baca bacreya des polémiques, ils lancent des accusations graves et jouent au martyr. C'est quoi le signe distinctif? Si tu arrêtes de les répondre, ils deviennent de plus en plus agressifs et changent de sujet pour trouver un nouveau moyen de te faire réagir. Donc, je kimwe mu gituma ndiko ndagira aya maspace nuko j'avais compris yuko si je motais, ils ne vont pas s'arrêter. Bazobandanya et les gens vont finir par croire à leurs bêtises, aux conneries qu'ils sont en train de raconter. Ndabashiriyeko amantuze ama definition. Hariho muri bo benshi n'abadepressif. Murashobora kubisoma ngaha. Quel est le moteur d'un dépressif? Abashaka gukoresha souffrance yiwe pour te culpabiliser. Kandi akayikoresha comme un passe-droit. Genre, parce qu'il a souffert, il a le droit de tout faire. Hanyuma le comportement, ni je souffre tellement, hama comment tu oses me contredire? Eh ben, je te contredis. Voilà. Je vais pas me laisser tuer, canke dire des choses, uza kumvuga ko ibintu mpore ngo nuko tuyasouffert. Natwe on a souffert. Nta urusha uwundi. Nta compétition. Signe distinctif y'umudépressif, aba ariko arakoresha souffrance yiwe kugira aguhoze, akubwira ati kora. Elle refuse toute solution. Si tu essayes de l'aider, elle trouvera une raison pour laquelle ça ne marche pas. Car si son problème est résolu, eh ben, elle perd son statut de victime. Abandi n'aba drama queen bakunda nyene kuzaza induru badashobora kumva yuko abantu bihoreye bariko barakora yuko turiko tugira ama space yacu pour rentrer chez nous. D'ailleurs bakaca bafatana n'aba drama queen b'abarundi d'autres dépressifs. Leur moteur, c'est le besoin d'intensité. Bakunda vyahiye, bakunda bishushe. La vie normale lui semble ennuyeuse. Il lui faut du sang, des larmes et des trahisons. Comportement yabo, il transforme en désaccord mineur. Afata un petit désaccord mineur akayi transforma dans un scandale d'État. Il utilise des mots extrêmes. C'est un coup de poignard dans le dos. Anyway, nabibashiriyeko hamwe na narcissique, des causes, batsa amaego démesuré. Bataka ceux qui sont plus efficaces, kujya bariko barataka ijya compte, kuko peut-être yoyo iri plus suivi kubarusha, kubera iri plus écouté. Anyway, kandi ukabona nyene yuko inzigo nimbi imana. Reka ndabipartage ngaha hejuru, sinuko ukuntu babigira dans le space. Faudrait que nugurura laptop. Okay, naco. Reka mijambo Wilson, karibu cane. Ya urakoze cyane Ray. Ndagushimiye kuri iki kiganiro wateguye. Murundi tsinda ubwoba wikura agasuzuguro k'abagwayi bo mu mutwe kuri X. Nta byinshi nza kongera ko kubyo uvuze kuko uvuze ibintu n'ubundi nashaka kuvuga ko hano kuri X actually murabona kuva 2015 kwanza ni kuva 2010 mu gihugu cacu twagiye turahura n'ibibazo vyatumye hariho ababa obligé kuva mu gihugu bagahunga. Hanyuma imyaka ibaye myinshi, hariho abamaze kwiranda ko batazosubira gutaha, hariho abamaze igihe kinini bahisemwo kugoka bahitamo kuja gusaba uwo bimye canke kuja kuririra uwatumye bahunga. Hanyuma muri abo bantu rero of course duhurira ngaha kuri aya ma réseaux sociaux. Murabona chaque fois hariho abantu bafashe intumbero yo kuvuga ngo twishire hamwe tugire ico dukoze, kuko ngaha twebwe kuri X twari nibaza ko tugitangura ibintu vy'amaspace yari uguhuza ijambo, yari uguhuza ivyiyumviro, hanyuma maybe
abafashe inzira zo kurwanya leta CNDD-FDD bakoresheje umuheto, abafashe inzira zo kurwanya leta CNDD-FDD bakoresheje inzira ya politiki, baba bari ngaha baze barumva ivyiyumviro vy'urwaruka, baze barumva ivyiyumviro vy'abandi barundi, hanyuma bazobikorereko kugira ngo igihugu cacu gishobore gukira, igihugu cacu gishobore kuronka un état de droit. Nibaza ko kenshi abantu bagiye twakora amaspace arico kintu twari nibaza benshi bari bafiseko intumbero, kandi murabizi neza tugitangura vyari ibintu vyiza, abantu mu budasa bwabo bw'ivyiyumviro baraza tugapartaja ivyiyumviro vyacu, kuko twumva yuko Uburundi twifuza twese turabwifuza, Uburundi bwiza, Uburundi bw'amahoro, Uburundi bw'umutekano, Uburundi butanga ubutungane. Mu nyuma rero sinzi ko mwagiye murabikurikirana, haciye haza akagwi k'abantu, hatanguye kuza akagwi kwitwa Birinyamitwe, baragerageza gukontrariya ivyo twariko turakora, ngo changement de mentalité, bagerageza kuza guhindura kugira ngo bumvikanishe yuko, kuko umuvuduko twari turiko muribuka neza yuko muri Kenya naho bari mu myiyerekano, generation zikoresha cane imbuga ngurukana bumenyi. Nibaza ko n'abo bategetsi canke abo batwara Uburundi bagize ubwoba ko bavuga bati zirisha mukike zirariye impanda, natwe dushobora gushikirwa. Haca haza arivyo vya mentalité, vya changement de mentalité. Mu nyuma bikiriko biraba, tuza tubona akagwi k'abantu bahora baza bagafata amajambo, tukumva umenga bavuga ibintu bizima. Ray ugira okay, wagarutse ndakeka. Ray uranyumva? Rino ndahava tubwira. Ted uriko uranyumva? Yes, ndakumva. I hear you. Yeah. Ya hari havugiyemo ka kantu nari nzi ko connection igira iveho. Bon, rero murabizi neza ko twakora abo bantu nyine bakaza bagatanga ivyiyumviro, wumva ko ari ivyiyumviro vyiza birashe, ariko ingene baflipinze mu minota ingahe, nivyo jewe vyampaye iciyumviro co kumva yuko bamwe muri bo, nkuko nabivuze, hariho abarundi bamaze kuruha, bamaze imyaka myinshi mu buhungiro, murabizi ubuzima bwo hanze, cane ko bamwe bashobora kuba baragiye batagize amahirwe yo kubandanya amashuri yabo ngo bige baheze bama bashobore kwiyintegra neza mu bihugu bagiyemwo. Abandi nabo hari abafise ubunebwe, ivyo navyo ntitubidehako. Rero hariho abamaze kurambirwa n'iyo baba, bamwe baremera gutangura kuja gutakambira canke kuja gutayayira abababujije ubuzima, babirukanye. Hama abandi nabo bakoreshwa n'inda zabo, novuga batangura kuza gucanishamwo abarundi. Mu kuducanishamwo bazanye ikarata y'ikintu citwa ubwoko. Ubwoko bazanye, batangura gufata abantu bamwe kubera ivyiyumviro vyabo, ngo bariya n'abahutu, bariya n'abafrodere d'identité, wagire ukavuga ikintu gitandukanye n'ivyabo, wewe uri umufrodere d'identité, wewe uri umuparipe hutu, wewe uri umwana w'umuhutu, wewe ntuzi so, wewe n'ibindi vyinshi. Aha twese hamwe nibaza abantu abantu bafise amajambo, na Ndondeza nubwo adafashe ijambo, twahuriwe twese ku kintu kimwe co kwitwa abahutu b'abaparipe hutu, interahamwe. Iyo niyo karata baje bakoresha, kuko vyatubiranye mu gihe mu gihugu kibanyi ca Congo bari basanzwe nabo bariko baragwana intambara ya survie yuko umuntu yitwa umututsi avuga canke umuntu avuga ururimi rw'ikinyarwanda, cane umututsi muri Congo yariko arahigwa, yariko aragirirwa nabi. Rero babandi nabo baca barabonerwaho yo kuza bakoresha iyo karata y'ubwoko nyene, kugira ngo bashobore novuga gusambura cane abarundi bari turi hamwe, tuvuga tuti intwaro ya CNDD-FDD uno musi tufise uburorero bwinshi, umuhutu, umututsi yagerageje kwerekana yuko ivyo iriko irakora ari sakirirego, ari ibintu bitariko biteza imbere igihugu. Iyo ntwaro iramwica, iyo ntwaro iramwangaza, iyo ntwaro iramufunga, iyo ntwaro iramutoteza. Ivyo ni ibintu
nibaza ko umurundi wese dushobora guhurizako. Ariko ako kagwi ko baje berekana yuko oya ntimusubire kuvuga ivyo ahubwo nimuvuge yuko leta ya CNDD-FDD, kwanza ntibanavuze leta ya CNDD-FDD oya, ahubwo baje batuzanira pase ati uwitwa Buyoya niwe yatumye ibi vyose biba. CNDD yo nta kibazo bigera bayivugako, ahubwo bavuga bati mwebwe ntimusubire kuvuga ivyo vya CNDD-FDD, ahubwo mwataka abantu bitwa Focode, mwataka abantu bitwa ko bavugira societe civile, kuko nibo batumye igihugu kigeze aho kiri uyu musi. Ivyo ni ibintu biri recorded, bibitse, biri ahantu, abo bantu niko baje bavuga, n'uyu musi nivyo bakivuga. Rero muri abo nca ngaruka mvuga ngo harimwo bien sûr abakoreshwa n'intwaro ya CNDD-FDD kugira ngo bashobore gusema zizani mu barundi bose bagerageje guhaguruka bavuge bati dusenyere ku mugozi umwe, turwanye intwaro y'agahotoro, intwaro y'igikenye, intwaro idatwarira neza abarundi bose. Abo bantu rero barahaguruka bagakoresha izo nguvu. Uno musi ushobora guhaguruka ukavuga ngo Pacifique Nininahazwe ni umuhutu buriya yahamagariye abarundi ngo baje mw'ibarabara muri 2015 kubera ko bari bafise umugambi wo gukora ihonyabwoko ku batutsi. Ivyo bintu ukaza ukabivuga mu bantu, ukabivuga ubibwira abarundi bagiye mw'ibarabara bavuga bati twebwe turanse ko ibwirizwa shingiro igihugu mwebwe nyene muriko muratwara mwasinye muremera ko muzokurikiza, turavyanse ko rigira rihonyangwa. Uwo muntu ugaca uvuga ngo ahubwo yarashaka yuko abatutsi bicwa, kandi ico gihe mw'ibarabara sinzi ko bagiye bagaharura bagafata yuko hariko harapfa ubwoko bumwe gusa. Ego amakartier cane cane yitwa ko arimwo abatutsi, of course CNDD yo ni kwa kundi umuntu utora ibuye ukibutsa inyoni kuguruka. Of course CNDD-FDD iyo muri bo harimwo abantu basanzwe bafise nabo nyene cane cane ako gatima k'amacakubiri, ako gatima ko kumva yuko abatutsi ari abagumutsi, abatutsi bidakwiye ko basubira ku butegetsi, ibintu nk'ivyo. Ariko muri rusangi uwurwanya CNDD-FDD ko yaba umututsi, ko yaba umuhutu, ko yaba umutwa, ko yaba n'umunyamahanga baramwirukako, bishobotse bakamwica, bishobotse bakamwangaza, bakamufunga, bakamukorera n'iyicarubozo. Rero ntera ngenda ku musozo, hari icyantangaje nuko hariho n'abantu bitwa ko bari muri izo societe civile uno musi bakoreshejwe n'ako kagwi. Aha ndavuga nk'uwitwa Jean Marie Vianney Gato yari asanzwe umenga atwara ishirahamwe nimba ari abavoka nimba ari abize amategeko b'abakatolika. Ndibuka muri space za mbere ayo ma audio arahari, yaje avuga yuko ico gihe wanashima abantu ngo benshi bari bakomeretse, abari bishwe mu bitaro yagiyemwo vya Prince Roi Khaled, yavuga yuko bari mu bwoko bw'abahutu ari benshi. Mu nyuma ariko yarafuripinze ururimi rwarahindukiye, amaze kwinjira muri ako kagwi araza nawe aba umuntu ashinja cane gose yuko yagiye mu manama yahamagawe na Focode, ngo na Gwasa, ngo nimba ari na Leonce n'abandi, ngo imbere ya ambasade y'abanyamerika mu Kigobe. Uyo muntu akavuga ko izo nama yazigiyemwo, akavuga ibitigiri, akavuga amafaranga bahawe, akavuga ibiki, ariko uwo muntu abo bantu ntibamubwire bati none wowe nawe urumva nawe tukubaze, ugomba gutakinga accountability, kuko niba ugiye mu nama y'abantu bariko barakora kwica, woza umbwira ngo je uje kumbwira yuko umpunze gute kandi nawe izo nama wari uzirimwo. Ariko icerekana yuko ari abantu bariko barakoreshwa, we nta kibazo bamufiseko. Imisi ya mbere akiza bamwatatse avuze kuri ivyo bintu, ariko mu nyuma ingene yagiye muri ako kagwi nawe uno musi akisanga ari we ariko aragwanya abo bitwa ko bakorana, nico kintangaza. Hanyuma nashaka mpereze kuri aka kantu, nk'uko Reynaud yarabivuze, mwibuke ko hano kuri X umuntu araza agafata telefone yiwe akugurura akaja kuri X nk'abandi bose, ariko tuhahurira turi abantu b'imigwi itandukanye.
harimwo abagwayi bo mu mutwe. Ngira nabivuze nabi. Harimwo abagendana ingwara zo mu mutwe. Nibaza ko igikorwa ariyo langage nziza. Hariho abagendana ubugwayi bwo mu mutwe, hariho abagendana ibikomere vya kahise baciyemwo, hariho abantu ataco bibanga, nyene ntaco bafise co guhomba, hariho n'abandi rero bageze mu myaka yo kuregreta ataco bagishobora kwimarira mu buzima. Abo bantu rero nutafata umwanya wawe ngo wumvirize umuntu, uzosanga uriko uratakaza umwanya, kwa kundi ugiye mw'ibarabara ugahura n'imbwa zikakumokera umwanya wose zikamutora amabuye utera udashobora gushika iyo uriko uraja. Aha ndiko ndabibwira abarundi muri bo bazi neza yuko bafise uruhara mu kugira ngo igihugu kibohoke, mu kugira ngo igihugu kije ku murongo. Nitwamara umwanya munini turiko turaterana amabuye n'abantu mu buzima ataco bafise bahomba. Aha ndavuga nk'akarorero nk'umuntu yitwa Bwejeri. Bwejeri ndamwumvirije nkaraba n'imyaka afise, arageze mu myaka ya za 70, 60 n'iyindi. Abo bantu kenshi n'abantu mu buzima nta kintu co guhomba afise. Nta kintu na gitoyi co guhomba kuko ufise ico guhomba ntushobora kuza hano mu bantu. Imana ishimwe yarigaragaje we, ibuye riserutse ntibaricisha isuka, yaje abamukurikira twebwe turamagana. Ndibuka umuntu yitwa Ndondezabangete Pamela avuga ati uyu mugabo mumwirinde, n'umuntu n'umunyamacakubiri, nta kindi kintu kimuzanye. Abantu baramugwanya ngo reka abantu bavuge free speech whatever. Ariko uno munsi kuva aho yeruriye akerekana neza yuko we ideology yiwe ntayitandukaniye n'abafise ideology yo kurimbura ubwoko ubwo ari bwo bwose. We afise ideology mbi cyane. Uwo muntu nta kintu co guhomba afise. Ray, Pardon Wilson, pardon. uhava kwirukana. Oya, en fait, telefone ntiriko iranyereka abantu, hanyuma hari umuntu tweko turayaga Grace bijambo ariko siniko ndamubona. Nico gituma nahisiye kwatsa laptop. Okay. Bandanya pardon. Reka soze. Oya, ni bon, bandanya. Ego. Rero uyo muntu nka Bwejeri nta kintu co guhomba afise, kuko imyaka iriko iramujana, arabona yuko we ivyo yari yifuje kuzoshikako maybe mu myaka ya za 40 akiri muri 40, 30 ntazoja kubishikako ageze muri 80. Uyo muntu ideology yiwe mbi, ivyiyumviro vyiwe bibi, uno munsi ariko abitera mu bana bato, kuko jewe narakoze space ndabaha uburorero, ndabereka abajene batoyi bagiye bakumviriza ibiteori vya Bwejeri, kuko buriya umuntu aza agakora ku marangamutima hahandi umuntu ababara. Jewe par exemple nahunze mu gihugu, mpunze nzira ko bashaka kunyica kubera maybe ndi umututsi, mpunze mu gihugu kubera ko habaye ibi n'ibi. Uwo muntu agaca afatira kuri cya kindi nyene cyakubabaje mu buzima. Uwo muntu aba agushoboye, arashobora kukujana mu nzira ushobora kwisangamwo inzira mbi cane. Bwejeri niyo strategie akoresha, ariko Imana ishimwe uko yagiye aravuga, uko yagiye araja mu bantu, uko yagiye arasohora ibimuva mu kanwa, harageze igihe abantu baramenya ukuri, baramenya uwo ari we, nubwo hari abantu bakimushigikiye, nubwo hari abantu bagifise ivyiyumviro vyiwe, nubwo hari abantu bagishaka kwigisha inyigisho ziwe. Hanyuma mvuga kuri iki kintu naco co kwataka, batwatatse bagafata umuntu yitwa Ethem Rubayita, umuntu yibereye hajya sinzi nimba aba mu Rwanda, niba aba muri Congo, sinzi exactement ahantu aba. Ngo Ray yamuhaye amayero 140 ingahe, Wilson yamuhaye amadolari y'amanyakanada 160, Teddy Mazina yamurungi. Ukumva abantu bakaza bagashinja ibintu. Jewe naragenda babaza, murashaka kuzana preuve? Jewe Wilson ndungikira amafaranga umuntu kugira ngo aje gukora space, umunwa ndawufise, telefone ndayifise, internet ndayifise, kubera iki norinda kuja gutuma uwundi muntu en plus nkamuha amafaranga? Ubu ugomba umbwire ko mu muryango iwacu n'imiryango iri elargi
ata muntu no musi akeneye ayo madolari 160 ku buryo noja kuyaha umuntu ngo aje kunkorera ngo space ngo zabafukure. Jewe shaka kubikora ndabikora ku giti ciwanje, nta muntu n'umwe norinda kuja gutuma, kuko inyungu shobora kuronka igihugu gifise umutekano niyo wowe uriko uratuma bariya bantu, niyo wowe uriko urakoreshwa n'iyo nda yawe uwawe azogira mu gihe igihugu kizoba gitekanye. Rero nasozera mvuga ngo nukuri abarundi muzi ko mufise ico muriko muraharanira, ntimucike intege, ntimusubire guterana amajambo n'abantu. Nabivuze hano hari imigwi myinshi y'abantu, hari abafise ingwara bagendana ingwara zo mu mutwe ndabisubiyemo, bari hano aza akavuga ukagira n'umuntu kumbe yararangiye, vyaraheze ivyiwe. Hari n'abandi bakoreshwa n'inda zabo, bakoreshwa na CNDD-FDD n'iperereza rya CNDD-FDD, abo barahari kandi nabo nyene baza bakavuga kugira ngo bagerageze gucanishamwo ntihagire umuntu n'umwe ashobora kuba, kuko iyo bamaze gushira ikintu mu muntu, umuntu agatinya ati uriya muntu ngira akorera CNDD-FDD, biragora musubira kwizerana hagati yanyu ngo mugire ico mupfunditse kugira ngo muharanire iteka ry'igihugu. Hakaba n'abandi nabo bagiye iyo bigiye barakwikira, aje agasanga bariko baravuga turiko turagwanya ko umututsi ariko aratotezwa, agaca we ako kantu konyene arumva ko it makes sense, agafatira kuri ako nyene agaca akwirikira. Abo ni banje iyo bigiye, ntabanza gufata umwanya wiwe yumviriza ivyiyumviro vy'uwo muntu, arabe kahise k'uwo muntu, mbega muri 2015 warihe, mbega muri 2010 wari mu biki, mbega muri 2008 wari mu biki, kahise kawo wari mu biki, ariko akaza agakurikira umuntu juste kubera ko avuze akantu kamwe mu vyo yumva bishobora kuba bimukorako cane. Aho nca ngaruka ku bantu Reynolds yavuze, nk'umuntu yitwa Pacifique Ndayisaba 2018 2020 yariko arandika yuko ari umumambre wa MSD, avuga ibyiza vya MSD, avuga ko atawundi muntu muzima ashobora gutwara igihugu atari Sinduhije. Uno musi agaca agaruka akakubwira ati nk'umuntu no musi igihugu kuba kimeze nabi ni Sinduhije, igihugu ni umwicanyi, yifuriza abatutsi gupfa, agizene. Eske uko kuntu waflipinze utariko uratwereka impamvu waflipinze, ntivyoba biva ko hari ikintu wari wifuza kuronka utarose? Kuko niba vy'ukuri uwo muntu ari umwicanyi, niba duha amapreuve tubwire uti jewe narabaye muri uyo ntiurindire ko twebwe tuza kuvumbura yuko uyo mugambwe wanawubayemo, ko ntiwigeze ubivuga, ahubwo inguvuga ati jewe narabaye muri bariya bantu, ibintu nabonye nibi, abantu bashobora kumva ati urafise ivyo uriko uravuga, it makes sense. Ariko kwinyegeza twebwe tukarinda kuja kurondera ubuzima bwawe, tugasanga wari umumambre wa MSD, warakotije amafaranga muri za Red Tabara, munyuma uno musi ukaba ari uza kutwigisha Red Tabara ko ari abicanyi, utigeze unemera yuko wabaye muri Red Tabara. Ni ukuvuga ngo wagiye uriko urarondera ikindi kintu ntiwakironka, uno musi uriko uragerageza gucafuza abo mwakoranye. Uwo witwa Senyamwiza muri Canada niwe yatoza amafaranga ya Red Tabara. Uno musi niwe muntu aza hariya akakubwira ko Red Tabara n'abicanyi, Red Tabara n'ibiki n'ibindi vyandagutakiye. Uwitwa Nadine Nibigira akaza akatubwira ko Magi ari umuntu ari warokrita abajene abatwara muri zo za Red Tabara, ari umuntu mubi. Hanyuma wewe ntutubwire uti jewe preuve ndabazaniye nizi. Ni igice cerekana ko muri bano bantu harimwo abantu bariko barakoreshwa, bakora ku nyungu zabo bien sûr, bakora kubera ko hari ico bariko barabikuramwo, n'abandi bakwirikira juste kubera ko Reynolds numvise avuze ibintu kandi Reynolds ndamwizera, ugaca ukwirikira. Ico cyonyene kigatuma wemera ivyo Reynolds akubwiye vyose ukavyemera. Abo bantu ndabita barukurikira izindi, kandi abo bantu barukurikira izindi nabo n'abantu bama batuma cause canke bama batuma ishaka ry'abandi bariko baragwana rigenda bukebuke. Kubera iki? Ukwirikira ivyo utazi, ukagenda ukavuga ivyo utazi, ukavuga ivyo uriko uravuga, ni ibintu uvuga juste utanazi utanatahura. Rero Barundikazi cane cane ugwaruka, nama numva
nama nganira n'abajene ngo politike je ngo ntindaba politike sinkeneye kuyinjiramo. Politike naho wicaye, politike nivyo urimwo, politike nivyo ukora, politike irakuraba, utegerezwa guhaguruka ukamenya yuko Uburundi n'igihugu cawe uno musi ntukirimwo, ariko umwana uzovyara ejo azokubaza ati papa ko numva tuvuga runo rurimi, uru rurimi n'urwahe? Kubera iki nisanze navukiye hano? Iwanyu nihe? Iwacu niho? Kwivuko nihe? Ego vyari bigarutsemwo. Kwivuko nihe? Ndifuza kubona iwacu. Mu gihe hazoba ata kintu na kimwe uzoba warakoze kugira ngo Uburundi wifuza k'uwawe umwana azogukomoka akabamwo bube Uburundi ukeneye, nkubwije ukuri uzofana agahinda, uzofana ibibazo, kuko nawe ntaco uzoba waramariye uruvyaro rwawe ruzogukomokako. Murakoze. Reynold, Muranyumva? ego. Okay. Nibaza ko telefone yari yangoye gatoyi. Merci Wilson ku majambo ushikirije. Muri sure yuko ikiri online iyi space? Ego. Okay. Yes, yeah, Okay. we are online, yeah. Okay, kuko telefone yambwiye ngo space irazimye, donc cienza ngaha niruka. Pardon. Okay. Wilson, merci kwibutsa yuko abantu nka Nadine Nibigira bari abantu, je pense l'année passée yari yafatanye na Minani Jean, bariko bavuga ngo bafata igihugu, Nadine Nibigira abe vice présidente, Minani Jean abe président, baragira. Écoute, umuntu wese afise uruhusha rwiwe rwo kugerageza gushika ku vyo yipfuza. Ya pas de souci, mana yanje. Ahubwo umurundi ni woba ambitieux pourvu ko badutahana. Ariko kuca utangura imigambi yawe peut-être itari kwiramarsha, ukaca utangura kuzura tuka abantu, agenda tuka Magi Maison Shalom haciye hose, atuka ba Fokode, avuga ngo Fokode ngo naba ntubuze ngo bitwa gute, ngo ni FNL, ngo ni Gwasa, ngo naka nawe ngo Magi Maison Shalom. Non, écoute. Nadine numva nomubwira nti tu as essayé, ça n'a pas marché. C'est tout. Go on with life. Reka kujya imihari, reka guta imihari ku bandi bantu. Ijya groupe y'abasenya mwiza kujya kuntu mwakunda kubabona bashushe baguma bavuga ibintu vy'amoko, bari show, bari bafise ngo rebellion, kumbe babeshwe na CNDD-FDD. Bari babeshwe n'ujya Rabine, ijya groupe ya Rabine mwarabibonye mwese, mwarabibonye ku ma Facebook bavyandika. Umuntu yariko araba, donc leur agent traitant yari umuntu yitwa Alexis Hajayandi, umukoloneli wo mu gisirikare c'u Burundi. Yariko ababesha ngo nibagire rebellion hanze, ngo binjire, ngo ari yindi rebellion ngo nini ya cane ngo ibarindiriye mu Burundi, ngo bazoce bakura abadede. Barabeshwe. Mugabo aho ubona dede ari abana babi, bababeshe bababwira ati muce mutuka ba Fokode, mutuke ba Magi Maison Shalom, mutuke bose bajya abantu mu bamanure mu bajya asha nabo mu kudutuka, mana yanje. Anyway, dufate ko bari ku kazi, peut-être bespera yuko nibadutuka Reynold, oui, ntagomba gutwara ijambo abandi kubera ari abantu batari kuvuga. sinza gutanga amasokre menshi, ariko ifo ko abarundi bamenya bati iyo naka ariko aratuka naka afise impamvu, ariko izo mpamvu ziwe by'ukuri none ko atari jewe canke wewe uba wamwiciye umugambi wiwe wo kuja gutwara igihugu. Ikintu où je suis ferme, hariho umuntu sinzi ko arizi ku nama canke nde, amazina yabo ntayo mfata mu mutwe kubera ntibandarinda no kuvuga amazina yabo précis. Je narababwiye clairement, Magi Maison Shalom, Mbonima, Muhozi, Pacifique, n'abandi n'abantu bitanze kugira bahagararire agateka kacu. Abantu bitanze, Mbonima baramwica ntiyapfa, Magi abana yareze nabo yafashije barazwi, umukunda utamukunda birakuraba.
Pacifique ntiyigera arekura kuri Ndondeza kugira abantu ntibibagirane, kugira ntibatore umuntu ngo bamuzimanganye ngo umuntu amwibagire, aragaruka akavuga aho bamutwariye n'ibindi. Muhozi murazi akazi yakoze kuva imyaka yose, kuva turi abana batoya, naho ari mu muryango wanje, même si c'est mon oncle, bajya abantu biha kubatuka. Ndabisubiremo, la fois passée bavuze d'ailleurs, nibaza ko ari ku nama yavuze muri groupe, muri space y'abanyamurenge, ngo navuze ngo abatari Red Tabara ngo nibo tuzokubita. Je sindi Red Tabara, sindimo, ariko abantu biha gutuka bajya n'abavyeyi, n'abavyeyi b'abana benshi, n'abavyeyi bakijije abantu benshi. Mbonimpa, ba Pacifique n'abandi, ibintu byabaye ntitwona bivuga ubu kubera vyogira abo bitana. Ukiza umuntu, utorokesha umuntu, ujabukana umuntu, etc. Bamenye yuko tuzokwihurira. Ntibasubire kuvuga ngo navuze ngo utari Red Tabara ngo niwe tuzokurikirana. Tuzokurikirana abo bantu bihaye kudutukira abavyeyi. Bamenye ko agateka k'abarundi kari important. Ibi bintu rero hariho aba militants des droits de l'homme bambaye cravate na costume. Hari n'abandi militants des droits de l'homme batambaye cravate. Je ndimo. Abo bantu bazomenye ingene bazobiga kwiruka, na kujya kwa bambaye haga bavuga ibintu indegera hariya, umunsi yahageze nabo ntibazoshobora kwiruka. Donc je ndabivuga clairement, nta blague. Jewe nirirwa ndiko ndatambuka mu ishamba pour faire mon travail, mais parce que c'est des questions de droits humains, de dignité humaine. Que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans tous les pays, c'est une question de dignité. Kugira abantu bareke kubaho nk'imihimbiri, nk'imbwa, utagira igitoro, utagira umunyu, utagira isabuni, utagira ikintu na kimwe, abandi nabo barya champagne. So it's about the human being. Baya abantu rero bihaye gutukana, bakagira ngo space zabahaye urubanza, ikibuga. Babimenye, hazogera aho batwirukako canke tubirukako, mugabo hazogera. Bareke gukinisha abavyeyi bacu, bareke gutukana, bareke gutuka babavyaye n'ababareze. Basonera abantu ko twe jewe na Neva sinamutuka. Neva ivyo avuga aravyivugira, aravyikorera, amahera atwara arayatwara, nawe sindanamutuka, nawe ndamusonera, ni umuvyeyi afise abana. So please, uzosubira jewe kumvuga sava, moi je peux me débrouiller, tuzokwihurira. Ntimudutukire abavyeyi, nagomba kubivuga bikaca bija kuri ivyo bavuze kuri reyo umuntu yaduka, atazi iyo tuva, atazi abo turi, akavuga ngo Ire niyaza ngo ugomba ngo bazomufata, araza mufate turabe, canke niba azofatwa. So abantu nibitonde, they don't know what the struggle is about in the region. Abarundi nibareke bave muri ibyo bintu by'amazuru. M23 ntabwo ari amazuru, c'est une révolution. Iyo ugiye muri formation uvayo uri uwundi muntu, ugenda uri umuhunde, ugenda uri umunande, ugenda uri umushi, ugenda uri umuhavu, ugenda uri umutusi, ugenda uri umuhutu, ukavayo uri mu M23. N'ubundi bwoko. Nta muntu ushobora guhohotera ku cyari cyangwa uko yavutse. Les préceptes, il y en a 3: sécurité, développement na arrêter la discrimination ethnique. Nivyo bintu bitatu bigisha, je nkurikirana nabo bakabivuga aho bagiye hose, iyo babohoye akarere bigisha abantu ivyo bintu. So abarundi nabo nibaca ubwenge. Uyu muntu yagututse reye, ndabivuge clairement, ntabwo akurikiza ivyo M23 ikora.
uko je mpora ngenda afande Sabimana niwe yahora ari G5 ariwe yigisha, ubu hari uwundi mushasha twari kumwe hariya muri Sange bigisha development, sécurité, development hamwe no guhagarika